ingorane si privatisation suko abikorera utwabo boja kwigisha oya si iyo ngorane none amashuri yabihebeye imanugire karadutera ingorane kugira si privé yoyo umuntu abiravye nta ngorane bariko baradutera parce que babikorana akaranga mutima mbego genda kukreya ishuri muri education comme business canke kubera ko ugomba yuko igihugu gitera imbere. C'est ça le point de départ. Ukabugiye urondera yuko business iba muri education uzobirondera kunguka mu misi mike. Or un projet d'éducation yunguka après 20 ans. Nono yitanga yufise 60 shuvuga ati zogenda ntariye ko ndaba ikibigorane agaca tagura yo kuhengama atakora mu murongo yategerezwa gucamwo. Ingorane yose privatisation. Tutangurire rero iwacu mikomini wawe mu ntari wawe uwo muntu atari karakora neza mwiyirukanire noryoherwa mutuzanira ikete muri abantu bashika nk'ijana muvuga muti iyi shuri rekira twononera abana ni muyihagarike. Hari no marabigira ukabona bivugira nga jene mutugirire ini liste y'abantu bashikijana muri commune biyemera tiyishuri kiratugirira nabi urabe ko tutaratu tuyihagaritse.